Ndakuramukije dahema kuba natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure ya nyana yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza makuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, amagara y'abantu, uburimyi ndetse n'andi hose hatandukanye, maze amakuru akabashikira ku gihe. Ni mu nyuma rero yo gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Eka rero tudatevye tubageze impfunyapfunya y'amakuru yacu agira yibandeko. Bukinanyana ndava abanyagihugu baridogera imisoro y'imbonerakure na wazalendo yahegeranirijwe. Naho mu yandi makuru turaza kubarira ko Kenya na Uganda hari abarundi babiri bahitanywe n'amasanganya, imiryango yabo yobimenyeshwa. Rero amakuru ayangaya tubabwiye muri izi mpfunyapfunya niyo tugiye kubashikiriza ku buryo bw'idonido ndetse n'andi tutabashije kuvuga muri zo, maze amakuru akaba ameze neza. Ariko mbere ko tugera ku buryo bw'idonido reka nisabire wewe utari na subscribe cyangwa se sabone kugira ufyande ko maze amakuru ajya gushikira ku gihe. Ni mu nyuma rero yo gukora uno kukayogera maze ukajya ubona notification katudatevye tubagezeho amakuru ku buryo bw'idonido. Bukinanyana ndava abanyagihugu baridogera imisoro y'imbonerakure na wazalendo yahegeranirijwe. Ubu ni ubutumwa bw'umunyagihugu. Mwaramutse abenegihugu bo ku mutumba wa Muremera muri zone Ndava ya komine Bukinanyana mu ntara nshasha ya Bujumbura tubayeho mu ruhagarara. Urwo ruhagarara rwatanguye kuva hagati mu mwaka wa 2025 aho twobona abantu tutari tumenyereye baza kuri uyu mutumba wacu wa Muremera. Abo bantu bagizwe n'urwaruka rw'abakongomani bita wazalendo, bamwe bavuga ikirundi abandi ntaco bazi. Bagiye bazanwa bukebuke none ubu bagera muri 700, kandi bivugwa ko bose baje bava muri Kongo na cane muri vya bihe intambara zakomera muri RDC. Bakiza twumva ngo baje muri formation bace binjizwa mu gisirikare. Twari tuzi ko bazomara umwanya muto. Abo bantu bakiza bene gihugu ntibabona ingaruka mbi zohava zituruka kuri uyo muzo wabo bantu. Uruhagarara dufise uyu munsi rero ico ruvuga ruvako nuko abo bantu bose bakoranirijwe mutumba wacu atakintu kijanye n'inkwi bahabwa na leta. Bavuga ko yabazanye uretse agaceri n'ibiharage bahabwa na leta, nta mwambaro ubaranga bafise. Twebwe bene gihugu tugira ngo urondeye udukwi kugira bikunde uve mu murima ushike ucana urabe utwo uwoteka, ugasanga urwo rwaruka rwatwaye twadukwi kandi ntacubaza. Wibaza nawe ubuzima bwa ruguru uko buba bumeze. Uhoho hagezaho batema n'ibiti vyo mu mirima y'abantu bakaja kuvyanikira aho babaye. Natwe tukibaza tuti none ko bavuga ko ari ingabo z'igihugu, ubwo ababijejwe bazanira inkwi canke ibizuku bagakoresha bitiriwe baraza guteza uruhagarara muri twebwe abene gihugu. Iri sibara nukuri kubona baza kudutera no kudukwi twacu. Ikindi kiduhanze nuko kuva abo bantu baje hari ivyahindutse.
na cane nk'ibiciro vy'ibifungurwa. Aho babonye abana babigeme niho baca bama kandi nturi buvuge. Mbere hari n'abaza baramaze kwisanga mu ngorane zo gutwara imbanyi batifuje biturutse ku kugene babahendesha udufaranga n'ibindi. Ivyo vyose biba abakuru b'umutumba baraho kandi ntaco bari bushikirize ngo kubwo kubahiriza demokrasi. Nukuri turasavye mudutabarize kuko turabona ko hamwe atacokorwa mu minsi naho bazotangura kutwiba n'udutungwa natwo. Ubu ubutumwa ndabutanze mbabaye cane. Nukuri mudufashe bushike kure turabe ko hari icokorwa kuko abo bantu si n'abasirikare kuko nta kibaranga bafise nk'umwambaro usivye inkoho zifiswe na bake mubono vuga ko ari abakuru babo. Nta kintu na kimwe ciza batuzaniye ku mutumba wacu. Iki ni ikibazo kirahambaye. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano General Major Leonidas Ndaruzaniye arakwiriye gusigura ibi bintu ivyo arivyo. Urwo rwaruka rugizwe n'abarundi n'abakongomani rwitwa ko ruri mu myimenyerezo ya gisirikare n'urwaruka rw'abaki rwoba rwisunga amategeko nyabaki. Leta itegura kurukoza iki? Kandi gihambaye nuko umushikiranganji yoca yishura kuri iyi ntwarariko y'abanyagihugu. Birumvikana ko runo rwaruka ruriko rurahungabanya abanyagihugu mu kubaho kwabo no mu mutekano wabo. Mu yandi makuru, Kenya na Uganda hari abarundi babiri bahitanywe n'amasanganya, imiryango yabo yoba yabimenyeshwa. Ubutumwa bwa mbere turonse bwavuye muri Kenya bugira buti: dufashe gutabariza uyu musore yitwa Leonidas yitavye Imana. Yahuye n'isanganya yagonzwe n'imodoka hirya ejo mw'ijoro rya 25 ndamukiza 26 mu gihugu ca Kenya mu gisagara citwa Eldoret. Ni umurundi ariko ntituzi intara avamwo kandi nta n'uwiwabo tuzi. Muri twebwe nta n'umwe azi iyava. Mudufashe kubitangaza abiwabo babimenye. Abiwabo twandikira tukaba nimero baronka ko ubwo buba. Orave yahitanywe n'isanganya mu Buganda. Ubutumwa bwa kabiri bwavuye mu Buganda bugira buti: mwiriwe, twagomba tubasabe mudufashe kumenyesha ko uwitwa Orave Ndayizeye, umurundi yahora akora akazi ko kuguruza abantu ku ipikipiki i Kampala mu Buganda, yaraye ahitanywe n'isanganya. Yarapfuye yagonzwe mw'ijoro ryaheze. Abapolisi baciye bamujana mu bitaro vya Murago. Ubu niho ikiziga ciwe kiri. Orave muri komine Mbuye, intara ya Muramvya yahahura, umutumba Kabuye. Mubishire abona abiwe babimenye. Turahojeje imiryango y'aba bahisi bene wacu b'abarundi bahora kurondera ubuzima mu mahanga. Mu yandi makuru, umugabo agura vya bigwanisho vyinjira ntibishike mu bubiko yaramenyekanye. Haraheze iminsi havugwa inkuru y'ibigwanisho bigurwa n'abategetsi b'u Burundi ariko ntibishike mu bubiko. Ibibazo ni vyinshi
kuhana ivyo bigwanisho bijanwa. Leta y'u Burundi kumwe isanzwe ntishaka guha umuco abarundi kuri ico kibazo, ahubwo abategetsi bagerageza kubihisha, yamara ntawuhisha umwotsi inzu iriko irasha. Ikiganiro ca rero minsi yaheze, Pacifique Ninazwe yarashize ahabona amabanga atari make amaze kumenya kuri ibi bigwanisho. Ico mwomenya coco nuko ivy'ivyo bigwanisho bimenyekanye biteba, kuko ngo abategetsi bari bamaze igihe kinini bavyinjiza mu gihugu ariko ntibishike mu bubiko. Inkuru zivuga ko ibigwanisho vyinjirira ku kivuko i Mombasa bigaca biherekezwa n'abasirikare ba Kenya gushika ku rubibe rwa Tanzania. Abasirikare ba Tanzania nabo baca babiherekeza bakabishikira ku rubibe rw'u Burundi Ikobero. Abasirikare b'Abarundi nabo baca babiherekeza bakabijana ahatandukanye nko mw'ikambi ya Mukoni, Igitega na Bujumbura. Hari bikeya bica bipakururwa amakamyo yabizanye agaca asubira inyuma. Abasirikare b'Abarundi bakabishikana ku rubibe Ikobero bakabihereza abasirikare ba Tanzania, nabo bakabishikana ku kivuko ca Tanga bigaca bipakururwa. Mu minsi ya vuba ikamyo 23 nizo zamenyekanye ko zinjiye ziciye mu nzira duhejeje kubabwira. Aho zisohorewe mu gihugu zasohotse zirenga izari zamenyekanye ko zinjiye. Zasohotse ari 80, zose zica muri ya nzira duhejeje kuvuga, zishikanwa ku kivuko ca Tanga. Pacifique Ninazwe yabwiye abategetsi boba bibaza ko ari ibinyoma ko bakwishikira muri parikingi y'ikivuko ca Tanga bisuzumire ko izo kamyo atariho ziparitse. Ivyo bigwanisho bijanwa hehe? Pacifique Ninazwe avuga ko nawe atazi iyo ivyo bigwanisho bijanwa. Ico amaze kumenya gihambaye n'uwubigura. Ivyo bigwanisho vyinjira mu Burundi ntibishike mu bubiko ngo bigugwa n'umugabo yamuka mu gihugu ca Libani ariko akaba aba mu Burundi. Pacifique abandanya kuvuga ko igurwa ry'ivyo bigwanisho rifise amasezerano canke kontara abiri. Kontara ya mbere igizwe n'amakamyo 300 na kontara ya kabiri amakamyo 300 nyene. Bisigura ko ibigwanisho bikibandanya kuza. Amakuru Pacifique Ninazwe yakuye ku nzobere isobanukiwe ivya CNDD-FDD ngo abategetsi ba CNDD-FDD n'abakomisiyoneri nayo usohora amahera yo kugura ibigwanisho akaba wa munyaribani. Ngo birashoboka ko hamwe abategetsi ba CNDD-FDD bahitamwo kwakira amahera ya komisiyo, ahandi bakakira ibigwanisho mu kibanza ca komisiyo. Kubwa Pacifique Ninazwe ngo ntakeka ko leta y'u Burundi iri mu kazi ko kugurira ibigwanisho urwego rudafise uburenganzira bwo kubigura. Vyoba bigurirwa ikiroberi, nta muco uhari. Pacifique Ninazwe yaragarutse ku kibazo kiri ahahora ishirahamwe Burundi Textile. Bivugwa ko ariho
ibikamyo vyinjiye muri Bujumbura bishikira ngo ico kibanza kirarinzwe bimwe bikomeye kandi ngo ntihazanwa abasirikare abaribo bose ngo hacungwa n'abasirikare bo muri polisi militaire. Hari inkuru isa nitwengeje Pacifique Ninahazwe yacishijemwo yivyigeze kubera muri iki kibanza ca Burundi Textile. Ni inkuru ivuga ko umusirikare w'ipete rya majoro yahoze mu gisirikare ca kera asanzwe ari icegera c'umukuru wa polisi militaire. Uyu majoro ngo yoba yaritoye igihe kimwe agenda kuraba ibikorerwa aho hahoze Burundi Textile. Wa mu majoro ahashitse abasirikare bahacunze baramubwiye ko atarekuriwe kwinjirayo. Wa mu majoro yabibonye nk'agasuzuguro kubona abasirikare basanzwe arongoye muri polisi militaire bamubuza kwinjira aho barungitswe gucunga. Yaciye yinjira ku nguvu. Babasirikare baca batelefona ubwo nyene ku biro bikuru vy'igisirikare baca bahabwa itegeko ryo gukoresha inguvu bakamushiburira hanze. Babasirikare iyo mu majoro asanzwe atwara muri polisi militaire baciye bamuteruza intoki kurya kwinginga bishiburira hanze habaca barugara. Wa majoro yaciye ahinduriza ikambi yakoreramwo arungikwa ahandi uwo munsi nyene. Ivyashikiye uyu majoro nicemeza neza ko abategetsi bo muri CNDD-FDD bari mu rwo rudandazwa rw'ibigwanisho badashaka ko amakuru kuri ivyo bigwanisho aja hanze. Biranashoboka ko arico catumye irya kambi yabase ituritswa kugira ngo leta y'u Burundi ironke icitwazo co kwemererwa kugura ibigwanisho vyinshi cane kubera icitwazo c'uko ububiko bukuru buherutse gusha. Rero nguko iyo makuru twari tubafisiye, none dushimira wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahwema gushikiriza kuri ndabasha kuranya na yacu ya Isanga TV. Kuri Isanga TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye kandi no mu nyuma yo gukora amatoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Turakunda cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana.